Yesu ashimwe dusangire amajambo dusanga mu gitabo cya Yesaya igice cya 49 umurongo wa 16 haravuga ngo ndagushushanije mu biganza vyanje inzitiro zawe ndazihoza kwa maso. Dusangire ijambo rivuga ngo uhoraho atubereye maso. Akenshi iyo tugize ingorane usanga umuntu ari karidodomba akavuga ngo mbega Imana iri hehe, Imana yampevye, Imana yanyibagiye. Nagira ndakubwire ngo haba namba, Imana yawe ntishobora kukwibagira, ntishobora kuguhemukira, mbere ntishobora no kuguta. Yesaya yaranditse nyene hanyene mu murongo wa 15 aravuga ngo umuvyeyi arashobora kwibagira umwana afise ari kwibere, ngo ariko uwuhoraho we ntashobora kutwibagira n'umunsi n'umwe. Nagira ndakubwire ngo umuvyeyi kwibagira umwana yavyaye biroroshe. Twama tubona bakobwa bavyara abana bakabaniga canke inda bakanazikorora, abandi bakabajana kwiyarara, uwundi agafata umwana akomeye muzima ahema akamuryamika mw'ishamba akigira. Abavyeyi benshi bama bataye abana, hari n'ababaterera mu kazu ka sugumwe, abana bazima bakabaterera mu kazu ka sugumwe. Ivyo vyama vyabaye, umwana w'umuntu arashobora kubikora, ariko Imana nagira ndakubwire yoyo uko uzoba umeze kose, aho woba uri hose, nishobora kukwibagira n'umunsi n'umwe. Nico gituma Dawidi yavuze ngo naho data na mama bompeba uhoraho azonyitorera. Azokwitorera kubera iki? Kubera wewe yama kubereye maso. Umuvyeyi arashobora kuguheba, Imana yoyo kubera ikwamiza kwinyonga zayo nishobora kukwibagira, nishobora kuguheba. Isayi yaribagiye umwana wiwe Dawidi, arerekana abandi bahungu biwe bose yarafise, abereka Samweli, ariko Samweli agumana muri we yuko hari uwundi mwana ahari kandi uwo niwe Imana yari yamutumyeko. Ariko Isayi yari yibagiriye Dawidi inyuma y'intama, ariko Imana yagumiza inyonga zayo kuri Dawidi na hari inyuma y'intama. Samweli aramubwira ngo ntidushobora kwicara ngo tujye tunywe uwo wundi mwana ataje, kuko amubajije ko atawundi yamubwiye ngo haragahererezi kari hari inyuma y'intama. Nuko Dawidi amaze gushika, Samweli arabona ko ari uwo Imana yatoranije, amusuka kwa amavuta, bene wabo barorera. Rero umuvyeyi murumva ko yari yamwibagiye, ariko Imana yoyo yaramwibuka. Nshuti uri kuranyumviriza, naho abantu bokwibagira, naho n'abavyeyi bokwibagira, ureme, Imana ntishobora kukwibagira. Umuzigamyi wawe wibuke ko adahunyiza kandi adasinzira. Inyonga ziwe ziguma kuri twebwe, haba ku murango canke mw'ijoro. Niyo turyamye dusinziriye uhoraho atubera maso, nuko ntutinye, Imana yacu itubereye maso.